yobuza kuririra abana hajya ntibiri kubaragwana na leta rero ahubwo ku neza yabo nibiyimure kuko baravugereye ibibenga by'amazirantoke. Murakoze cyane umushikiranganje w'amagara y'abantu avuze ati nibabe bariyimura ntibo kwigwa baranyinyurana na leta. Umushikiranganje w'ubutungane muriteguye guhana canke guhasha ubuzonana na cyane cyane mwumvise ko hariho n'abahubatse inzu umuntu atokwibaza ko bahobahoba muriteguye kubahimiriza bahave ku neza canke ku ngufu? Murakoze cyane kuri ico. Uwo mwanya wose kubera rihimirizwa ryatanguye kubera ari kampanye numva ko ni nka kampanye kandi bandanya gushika tubonye neza ko abarundi bamaze kwiha igicapo cy'uko kugira ngo dushike kuyimbona kazoza ari uko duhera kuri ibintu bito bito isuku n'isukura ndetse n'abajya abantu bubaka mu bibanza biraziza kubakwamwo. Hari abantu barenze uburimbi, hari abantu bafata inkombe y'barabara bagaca kubita ko mindo sutenema agaca kwinzu hejuru akibagira ko ejo umugambi w'igihugu ushobora gufata ingingo y'uko iryo barara ryagugwa rimaze kwagugwa acagenda gusaba umuzibukiro ntabazoronka kuko azoba yarengeye akarimbi leta. Cyo kimwe n'abo bose baza kubaka mu bibanza bimwe bimwe kuko turamaze kubona yuko hari abantu bihagira amatongo ya leta bakihagira ibintu bya bene igihugu. Mvuze leta ucumenga ni kwa kunda abandi bose bayivuga bijya n'ivya bene igihugu bose. Rero nta muntu n'umwe arekure kwihagira ivya bene igihugu n'ivy'igihugu n'ivya bene igihugu bose. Kandi naco gituma guhimiriza ko iwacu kugaragarira mu biganiro ducikiza buri munsi kandi bose bariko baravyumva bose bariko barabikurikira. Nibaza ko utavyumvise uyu munsi azovyumva ejo, utavyumva ejo mu biganiro byose hirya y'ira azovyumva. Ni uguhoza ko ni intumbero y'igihugu kugira ngo dushike muri yambona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Naho nashaka gushika twebwe guhera uyu munsi tutanguye uwo mugambi. Mu makomine ya Muhanga na Kayanza mu ntara ya Butanyerera abenegihugu cyo kimwe n'abajejwe intwaro baremeza ko itegeko rijanye n'isuku n'isukura ryasiguwe bikwiye. Iryo naryo rikaba ryatewe ko umukono ku wa 10 ntwarante umwaka wa 2025 n'abashikiranganje bane aribo ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, ubujejwe ubutunzi, ubujejwe amagara y'abantu hamwe n'ubutungane. Abenegihugu bayaze n'urunani rw'amaradiyo bakavuga ko abo batazi iryo tegeko ari abatitaba amanama. Muri rusange bararizo uretse ko ritarashika kuri bose kubera hari abaja mu manama kenshi bakayumva ariko n'ababijejwe barabaja ku mitumba n'ikimenyamenya hari aho uca ugasanga baramanitse udupankarte ku cimbiri duhimiriza ko kizira kuza barituma aho babonye hariho hose cyumvikana ko n'ababirenga ko batovuga cyane ngo ntavyo bazi cyane. Benshi barahimirijwe nta nama nimwe chef de zone wacu agendamwo haba ku mutumba n'abakonseye biwe bagenda batavuze iby'isuku n'isukura. Bene igihugu bamwe bararizi uko hari amanama yagera kugwa kumbure hari abene igihugu usanga batitavye inama n'abandi baba bitavye inama gutyo gacibona ko bose batashoboye kumenya ivyo ari byo. Abo birenga ko rero hari abashobora kuba babizi n'abandi batabimenya bivanye no kuntu usanga hariho bamwe batitavye inama n'abandi usanga bayitavye. Ariko rero ngo nubwo biruko hari abacihagarika canke bituma aho babonye hose. Urashobora kufatwa n'umusonga ugomba kwituma ugomba nko kwihagarika umwanda mutoyi uteye nk'ahantu kumbure hatagira akazu k'ubwiherero bikagorana ukasanga vyabaye wahagaze bivanye nuko ibibanza byinshi bitandukanye atatu twasugumwe ushobora kuhabona. Hari ibibanza bimwe bimwe by'amakoraniro usanga ibibanza byo kwegeranizamo imicafu bitaratunganywa neza ugasanga rero imicafu no kumabarabara nk'abantu baba ariko baranywa inzoga zo mu buni ugasanga arayinyoye afuye ahatereye byumvikana ko bagishobora kuza baraterera imicafu aho babonye nta binogo rusange byo kwegeranya imicafu biragwizwa. Musitanteri wa komine Muhanga Nusiate Nizigimana nawe nyene aremeza ko iryo tegeko rijanye n'isuku n'isukura ryasiguwe bikwiye na cane cane biciye mu manama cyo kimwe no mu mahuriro rusangi. No kuri iryo tegeko twaragerageje aho duciye hose kuri sigura haba tuvuye mu bikorwa rusangi aho vyateguriwe hose muri rirya jambo dushikiriza duhejeje gukorana ibikorwa rusangi turagenda turarivuga aho duciye hose nta mwene gihugu wo muri komine Muhanga yo hapa avuga ko iryo tegeko rijanye n'isuku
ry'isuku n'isukura ko atarizi. Uwo arongoye komine ya Muhanga anamenyesha kandi ko muri iyo ntumbero banahimirije n'abakorera mu myonga kubaka utuzu twa surwumwe ku micamo ngo kuko naho hahurira abantu benshi kandi bitwaje n'impamba. Barahimirije abarimira mu myonga cane cane ana ko bagenda gukorera yari abantu benshi, turahimiriza yuko ku micamo ahajya hanamiye imyonga bategeza naho nyene kuhubaka utuzu twa surwumwe, mu gihe tuzi yuko abenegihugu benshi baratekera impamba bagiye gukora mu myonga yabo. Batekeye impamba murazi yuko umuntu yafunguye nyene haragera igihe akaronderaho aja kwiherera. Rero turabahimiriza cane gose yuko bokubaka ku micamo kugira ngo tugume twikingira ingwara z'ivyaduka bijanye no kutagira isuku. Mu gihe hari amasoko atagira utuzu twa surwumwe harimo nk'iyo mu Rukago muri zone Gahombo, musitanteri wa komine Muhanga Anusiate Nizigiyimana amenyesha ko utuzu twa surwumwe dutegerezwa kuba twubatswe vyihutirwa. Muri komine ya Kayanza naho uramutswa iyo komine Godefroid Nizigiye amenyesha ko hari abatari bake bamaze gucibwa amahadabu kubera uguhonyanga itegeko rijanye n'isuku n'isukura. Abambere baraciwe amande, ubu ndiko ndarabahongeza ndabona yuko byagabanutse cyane. Urashobora kugenda kilometero ata muntu ubonye ariko arituma kwibarabara. Duhimiza abenegihugu babandanye uko bumve yuko isuku haba kwibarabara haba muhira bategeza kurikomeza cyane cyane. Birateye isoni kumvura umuntu w'umugabo ngo witumye kwibarabara. Twene dushira imbere amande, dushira imbere isuku. Umuntu yumve yuko utagize isuku aho baye canke witumye kwibarabara umenye yuko mu mwonga hari abantu bavoma amazi y'umwonga, hariho abantu bariko barema munsi yawe. Dushaka isuku rusangi umwe wese akingire uwundi. Ku kibazo kijanye n'utuzu twa surwumwe twubatswe mu bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi biciye mu mugambi wa RV wa Sande tumaze imyaka itari mike tudakora kandi twarashikirijwe musitanteri wa komine Kayanza Godefroid Nizigiye amenyesha ko komine igiye kuvyifatira mu minwe. Yari projet yitwa Wastane ya kabiri yatuze namaze mu gisagara mbe igaca yubaka n'amatwarete. Rero projet yaheze ibintu by'amatwarete bitarahera bamaze kubaka inyuma gusa, ngo tuko turaraba yuko komine itofata mu kugira ngo basi imarire ibiho byari bisigaye kugira ngo abene igihugu boroherwe. Ubiravye rero nka hose ntibagiye bitarahera, tuzora bicokorwa kugira ngo turabe yuko abene igihugu bozikoresha. Eka no muri komine ya Matongo bitegeko rijanye n'isuku n'isukura ryarahimirijwe bikwiye. Musitanteri w'iyo komine Jean-Pierre Kanyana akavuga ko ari gikorwa kibandanya ngo nakare utosora ifuku yamizamwo akatsi. Claude Ndeswa mu Kayanza ku Gurunani kw'amaradiyo. Reka twumvirize Felix Nduwayo nawe ari i Bujumbura, ari ku murongo wa telefone. Sinzi yuko Felix atwumva. Felix. Allo Felix. Allo. Namahoro cyane. Yego namahoro. Uhagaze hehe neza na neza? Neza na neza mpagaze ku Buterere. Ahantu hari kibanza basanzwe batamwo imyavu iva hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura. Ishusho yaho imeze gute muri uno mwanya? Muri uno mwanya ko hameze ndabona abantu bahari bariko barapakurura mu miduga iyo birenga 5 igazanye imicafu. Hanyuma nkabona n'abandi bantu abapfasoni n'abantu b'imisore bubaruka bariko baratoragura muri iryo yarara amakara ndetse n'amacupa akozwe muri plastique. Hanyuma uri kuraraba mbega harubakiye harakingiye ku buryo abo bantu umuntu yovuga ati bahashitse babanje kumena urugo? Ya ntihubakiye na gatoyi hose haragaragara nta umuntu yinjirira hashatse nta karimbi kahari. Ntihacungerewe nko kuvuga uti hari umuntu yoba hacungereye ku mvo z'umutekano w'abahakorera nabo ushobora kuja ku nk'abo nyene bahatora ibintu bidaciye mu mategeko? Abahatora ibintu urumva bavuze ko nyene hari abantu gusa bagerageza kuza barabaha impanuro z'ingene bo kwifata kugira ngo ntibashobore kumererwa nabi, ntihagire ibintu bibavyura canke bateza ingwara bojamwo. Ariko uravye nta n'ukwikingira bafise kuko urumva bariko babikora n'iminwe misa
kandi nta n'agafukamunwa bafise kandi ni naco kibazo mbere n'abandi mbona bafise baba nabo bapakurura imicafu mu miduga nabo nyene nta bintu byo kwikingira ubona bafise bashobora kuhakura ingwara rero bazisubiza mu makartier baje bapfa. Ariko kandi Felix nawe utatwaye idekametero ugerageje kuraba ico kibanza naho abantu baba basanzwe baba aho hantu amazu yubatse ubona hasa nahegeranye canke hari kure cane nk'ikibanza nyene cahariwe ico gikorwa. Kugeza ubu umuntu abiravye arabona ko ikibanza bariko baragisugereza ubu hariho amazu je mbona yegereye iki kibanza ari hafi cyane yaha nyene atawutovuga uti hari metero nka 10 gusa canke 15 hagati y'inzu n'iki kibanza. Bagenzi bawe bavuze ikibazo c'amazi utuzu twasugumwe ahandi wagiye uraca mu gisagara mbega ivyo bibazo wewe woba wabihasanze? Ikibazo c'amazi ni ikibazo ahenshi mu gisagara bavuga ko bashitse gituma batashobora kugira isuku kuko ngo hari abamara indwi zibiri canke zinarenga bataronsa amazi meza bigatuma bagira ibibazo byo gusukura aho baba no kwigirira isuku ku mubiri kandi ico kivugwa mu mace atandukanye ku bijanye n'ubuzu bwa sugumwe naho nyene hariho ikibazo kuko usanga henshi akaruki yavutse vuba yagiye arubakwa hadakurikijwe uburyo bujanye gutunganya igisagara bataronka aho baheza ngo bacishe iyo micafu mbere umuntu yariboneye neza na neza ko nk'abubatse hafi y'inkengera z'inzuzi nko ku ruzi Kamenge n'uruzi Nyabagere muri zone ya Gihosha kw'abantu bagerageza iyo micafu kuyihindira muri iyo migende y'amazi umurongoye zone ya Gihosha ku munsi w'ejo mbere akaba yari yazindutse mu bikorwa byo kugira ahimiriza abantu bareke kubandanya babikora. Twarabonye ko rero hari abatari bake naho baba bafise ubuzu bwa sugumwe ariko ntibushemeye kandi iyo micafu ntibaheza ngo bayitunganye ku buryo itokonona kuko bayishira mu migende itwara amazi canke mu nzuzi. Urakoze hamwe atakindi wowe wabonye kidasanzwe tugushimire cyane. Ikidasanzwe nuko benshi baridoga ko abantu baza gutora imicafu mu mpangu baza bateba ugasanga iyarara ryaragwiranye ryabaye ryinshi niyo baje ntibaheze ngo baritware byose kubera rica ryuzura n'ingoga muri iyo miduga. Hanyuma uwo twaganiriye tubumubonye ku Buyenzi bariko baratora iyo micafu yavuze ko ati twebwe turagerageza ariko kubera ngo abantu bafungura buri munsi imicafu iboneka buri munsi ngo nico gituma basanga iyarara ryagwiriye n'ingoga. Hanyuma abantu barasaba ko cane hoba ibijanye no gutunganya neza ibisagara kuko usanga ariyo ngorane bagira kugira ngo bashobore kugira isuku uko bikwiriye. Hari abantu muri kumwe boshobora kugira ico bashikirije muri ico kibanza urimo? Ego hariho abantu bari hafi yanje reka ndabakure kumwe ndamubahe agire ico abashikirije. Yego cane ngira ngo umushikiriye ego hariho umupfasoni ariko aratora amakara hano ku Buterere nzi ko hari ikibazo numubaza ku bijanye yego cane n'amahoro cane mufasi. N'amahoro. Witwa nde? Nitwa Nizigimana Shantari. Uba hehe? Mbaha nyene mu Buterere. Niho wubatse canke urahakorera gusa? Niho utaha? Niho ntaha. Ego mbega uri kuraraba ivyo bavuze kuri kuratoragura amakara ntushobora kubona ko hari ingaruka mbi z'ingwara ushobora kwandura bivuye muri ivyo ubona biba bizananye n'ayo makara? Je ntabyo mbona kuko niko kazi nkora kuva ndiho niko kazi nkora kandi ko kambesheje je ntazo ndabona nkuzifata. Mu micungararo yawe nta bantu baragwara ingwara zifatiye kw'isuku rike uhora ubona? Hari abagwara korera muga je nabo ndabona ngaha dikorera yagwaye. Imana yamituzigamira hanye. Ngira ngo hariho uwundi. Yego hariho uwundi bari kumwe.
ego reka ndamubahe n'undi ari hano hafi. Allo? 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 Namahoro? Namahoro cyane. Aramutse. Witwa nde? Karina Emerine. Emerine aho mu buterere uhakorera uduki? Ntora amakara. Wewe nawe ni usanzwe uba? Nsanzwe mba. Waje uva hehe kwaho muri ico kibanza bavuga ko ari waje uva he? Waje uva hehe? Mu Rutana. Aho hashika gute? Aho hashitse gute? Waje wubaka canke waje kubera ko kazi uhasanze? Oya je naje nubaka. Uwo mubakanye wasanze aba ngaho nyene? Nasanze aba ngaha nyene. Aba mwitongo yaguze canke bamugabiye? Aya turapanze. Uwo mupangiye yarubatse inzu nziza yo kubamwo? Yarubatse. Urakoze tugushimire. Mbega mugabo nta bantu ubona canke iwawe byo biragushikira ngo haduke ingwara zivuye kw'isuku rike? Aho mbaye ko nta ngwara zirahashika. Ico kibanza mbega uri kuraraba ni kibanza cagenywe cyo kushiramwo iyarara rivuye mu mihinga itandukanye, ubona mubanye neza? Oya nta neza kubera twege turisuma kubera ntibashobora kutwemerera ko tuyatora. Twe tuzi inyuma yabo naho nyene batubonye bagaca twirukana. Kubera hemerewe nyene abari muri nyashirahamwe. Natwe rero tugomba nk'amakara yo gutekesha ibiharage dushaka inyuma yabo batubonye bakatwirukana. Aho uri mu kibanza kumbe hari nabaza kuhamena amazira ntoke, none babishiraho muri canke babishira hirya yaho? Oya babishira kure. Nta ngaruka mbi nk'ivu riguye ngo arenga urugero abashikiraho mu? Aya. Urakoze cyane. Reka tugushimire. Yego mbe tunashimira na Felix Nduwayo ari mu gisagara ca Bujumbura. Tugaruke hano ku batumire bacu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ibijanye n'ibibanza byo kwegeranya imicafu bitunganijwe gute? Murumvise mu buterere ingene bimeze? Murakoze. Mu bisanzwe reka duhere kuri uyu muntu avuga ati je navuye mu Rutana hanyuma nji Bujumbura. Kuva mu Rutana ugiye Bujumbura gutora amakara mu buterere nabyo sinzi ko byo bari byiza, ariko ngira ngo hari yanya nko mu Rutana ushaka gusanga yasize itongo yashobora kurima rikamuha uburyo bwo kubaho gusumba kuza gutora ayo makara ku buterere. Ibibanza rero biratunganijwe, ariko rero nkuko twabivuze haracyarimo agahazi, uko nka kijya kibanza cyo ku buterere murabona kiramaze kurengerwa. Ari naco gituma rero muri uyu mugambi abuze tuti abantu bose mu byo bajejwe nabo bajeje gutunganya ibibanza byo gutamo imyavu, dutegerezwa kurondera ibibanza bibereye kugira ngo aharengewe tuharemurure turonke ahandi dushira uwo mwavu. Ariko mu nkundire nshingira ko mvuga n'aba bantu bajeje kubwegeranya, mu minsi yaheze twarabonye yuko harimo abadebukiwe, abandi nabo ugasanga rimwe na rimwe baronse ayo masoko niko noyita, ayo mahirwe yo gutora iyo micafu hakoreshejwe ka mwana wa mama, ugaca usanga rero babitoye rimwe kabiri bagaca banyika. Ibyo twarabibonye mu makartier nk'Ibujumbura, ari nayo mpamvu rero twaraye dufashe indi ntumbero nshasha, twahaye nyakubahwa buramatari w'intara ya Bujumbura eka n'abandi baburamatari bose, uko no mu bindi bisagara biriko biraguka barakenera ayo mashirahamwe yo kwegeranya imyavu. Ubu rero guhera mu ndwiza mu gikorwa kizokorwa iruhande y'iryo sekeza ryo guhimiriza bene gihugu, hazokogwa ni no kurondera ayo mashirahamwe yegeranya iyo micafu mu mazu
kuko abantu benshi mu makaritiye babajije barakubwira bati twebwe turipfuza ko boza uburyo turabubaha amafaranga turayariha hariho n'abarishwe bagaca bagenda ariko ico gikorwa cyo kwegeranya imyavu mu makaritiye kigiye gutunganywa bushasha haza amashirahamwe abishoboye hanyuma akorane n'abene gihugu navuze rero nti ubu muri kino gihe kwiteko rigiyeho turiko turayisobanura hazoca hakurikirana no gukurikirana abajeje kuyashira mu ngiro abo ni baba bandi hajejwe intwaro uko ikate tuzosanga abo bantu bajeje kwegeranya iyo micafu badakora na chef de quartier tuzomubaza iyo bagiye n'impamvu badakora iruhande y'ivyo byo kutubahiriza amasango yo kuja gutora iyo micafu ari n'ikibazo gikunze kuvuga kijanye n'ibiciro amafaranga barihishwa ugasanga sa amafaranga ngana mu makartier ugasanga quartier yose ifise ibiciro byayo bishingwa nande bishingwa gute muri kiriya gihe rero twafashe iyi ntumbero dushaka gukosora ibyo byose twabishize mu minwe y'abajejwe intwaro abajejwe intwaro nibo bajejwe ubuzima bw'abanyagihugu mu mpande zose ni ukuvuga ko hamwe batangishwa amafaranga yandi hariya bizoja hamwe muri komine niba dufate nk'urugero nko muri komine Ntahangwa cyangwa muri komine Mukaza bazoja hamwe bicare bavuge bati aha twebwe amasosiyasiyo azokora amashirahamwe azokwegeranya iyo micafu tuzoyaha aya n'aya n'aya atari bya bindi byo kuvuga ngo wariyadukije ni bya bindi usanga harimo rero mwe nani mpanje kuvuga bya kamwana wa mama te wegenda ukore agacaca fata ibyo yishakiye nkuko agendera ku mategeko yiwe atagendera ku mategeko y'igihugu ubu rero twese tuzatugendera ku itegeko rimwe abajejwe intwaro bazoyifata mu minwe hama nayo mashira hamwe bayakoresha amanama bumvikana ibiciro n'abanyagihugu bonyene bazoyatanga ego turajeje kumva mu ntambamyi ni ibisagara bivuka kandi ugasanga biriko byubakwa mu buryo atamabarabara yaciwe mbere bakanahubaka ku buryo nubwo buzu bwa subwo musanga banafise bwiza mugabe iyo hageze ko bwuzura bikabahanga kugira ngo baronke aho bacisha uwo mwanda mukuru ariko kandi mwumvise ko baca bikora ku nzuzi muzi yuko zose zizuka mu kiyaga Tanganyika gifise ubuzima bw'abantu batari bake mbere hafi igice kinini ku Burundi ariko hari ingingo yigeze gufatwa yo gutuma igisagara gihema gatoya ku bantu bari bihagiye ibibanza bimwe bimwe barubaka mbere warafise inkoni nyamukuru bwari ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu twitegeko no munsi hasubiye hazoha bafatwa ingingo yo gutuma igisagara gihema amabarabara gacibwa ku nguvu mu buryo bw'uko abantu baronka bacisha ayo mayarara iyi ni ntumbero murakoze cyane kuri ico kibazo navuze nti itegeko ni ntumbero y'igihugu kandi rero itegeko iyo rigiyeho nta kiba gisigaye atari kurishira mu ngiro ni ku neza ya twese guhema kuvyerekeranye n'ibisagara mu bushikiranganje bujejwe inyubako bariko baragerageza gutunganya ibicapo mu bisagara byose by'igihugu naho ibisagara bishobora kuzovuka bariko baragira igicapo cy'igihugu cyose ku buryo mu minsi z'abantu bazomenya bati aha naho kubaka amazu ahazoja amayinguriro aha hazoja amasoko ibintu nk'ivyo kugira ngo ibyo kubaka mu kajagari bihere kuko amakaratiye bashwe mu kajagari nivyo hari n'igihe haba n'ingorane ugasanga na kizimyamwoto nishobora kuronka ahica ubu rero kwitegeko turiko turavuga tuti duhimiriza abantu ikizokurikira no kurikurikiza mu kurikurikiza rero nako gakoni rimwe na rimwe karajako kubigize basinda bibazwa Umushikiranganje w'amagara y'abantu ari mu bateye umukono kuri rino tegeko mu buterere mwumvise n'ujya mukenyezi yahaje yaraje gushaka umugabo ntiyaraje kunoba amakara ariko yahagize byaciye biba umwuga uwo muntu nawe aba mu nzu zubatswe impande y'ikibanza mbega ikibazo twabajije umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nihagera guhenura izo nzu bizokoroha kumenga na mbere byarageragejwe biranga ego murakoze hari ikintu mwigeze kubaza umumenyeshamakuru ngo hari ikidasanzwe mubona hiyo
kugira nishure ico kibazo canyu c'amazu azobomorwa kugira abantu bave aho bubatse bidaciye mu mategeko. Hari ikintu nashaka kubashikiriza nabonye kidasanzwe mu buterere. Nashaka namenyesha abarundi yuko turavye korera yagiye iratera mu Burundi, umuntu wa mbere yagwara yava mu buterere. Yava mu buterere, muri buterere ya mbere muri ico bita serire truwa, ahantu bitwa mu bumwe canke mu mibere. Aho hantu n'ahantu hari imihana ishika hafi 2,000 abantu bagerereye ahantu batategerezwa kubaka, bagerereye mu bibenga vy'umucafu, ahantu hitwa zone tampo. Bagerereye muri zone tampo aho obuha yari yarasigaje kugira ngo bijya bibenga biyungurura ubucafu bw'amazi bizoze birasesera. Abantu baraje kuva mu 2018 na 19 bahubaka babirukana, bagaruka babirukana. No kuvuga baje kugerera mu mazirantoke. Aho hantu uhaciye nta muntu ashobora kwimba amasantimetero 200 kuko ntibikunda. N'inzu ziteretse ku kidengeri c'imicafu y'amazirantoke asesa ava mu bibenga n'ayandi yarasanzwe ahari. Rero byari bitegekanijwe yuko bubaka hakurya y'ikilometero n'urubibe ruraboneka, ariko urumva baraje baratera ibibenga by'amazi by'imicafu. None hageze kwimuka, mwumva himuka nde? Himuka ibibenga canke himuka abo bantu baje kuvogera ibibenga? Nibaza yuko kuneza yabo bari bakwiye kwiyimura bo nyene, kuko muri iyi minsi, muri izi ndwi zibiri, hari ibibenga byasesekeye mu mazu, kandi amazu meza, biraseseka bitumwe nuko hari imvubu zaje kwivayanga mu bibenga bica birasesa. Bisigura yuko nabijya bibenga birimwo miliyoni 63 by'ibirunyigimbe bw'umucafu bishobora kubomoka mu ijoro rimwe, usanga kijya kilometero cyose cyazimanganya. Rero nibo kwirirwa baragwana na leta, nibiyimure bo nyene, kuko nk'ubu twaragiye hirya y'ejo amazirantoke atembera mu mazu y'abantu. Hari abahagumye, hari abigiye inyuma, mugabo ku murango barahaza kandi barateka ibyo kurya, abana barahakinira, barikora mu kanwa. Mu buterere nta muntu afise fosse septique, donc aho ahashikira umwanda byose ni babibamwo, biradengera. Ibindi bagerageza guconnecta amatoilette mu dukanivo turi imbere y'amazu. Barimvye n'ibinogo ngo ni ibyo kwifashisha amazi, mugabo n'amazirantoke atembera muri ivyo binogo bita ngo ni ivy'amazi meza. Biragayitse kuko barayakoresha. Rero kuneza yabo ntibirirwe baragwana n'inzego z'igihugu, nibiyimure bo nyene kuneza yabo, kubera gukunda ubuzima. Barateye ibibenga, no kuvuga bari ku masantimetero 30 na clôture yabijya bibenga biyungurura umucafu uva mu matoilette ya Ngagara, Kamenge, Rohero, Buyenzi, Nyakabiga, Bwiza. Murabona ari amakartier yose nta mafosse septique agira, bafise ibikanare bitwara directement amazirantoke ava muri nyamihana akagenda muri bijya bibenga byo ku buterere. None by'ukuri umuntu akunda ubuzima kandi afise yashaka gushikana abana ariko aravyara, ni gute yoboza kuririra abana hajya? Ntibiri kubaragwana na leta. Rero ahubwo kuneza yabo nibiyimure, kuko baravogereye ibibenga by'amazirantoke. Murakoze cyane. Umushikiranganje w'amagara y'abantu avuze ati nibabe bariyimura, ntiwo kwigwa baranyinyurana na leta. Umushikiranganje w'ubutungane, muriteguye guhana canke guhasha ubuzonana? Na cyane cyane mwumvise ko hariho n'abahubatse inzu umuntu atokwibaza ko bahobahoba. Muriteguye kubahimiriza bahave ku neza canke ku ngufu?
murakoze cyane kuri ico kibazo. Nagomba tubanza twibukanye yuko abajejwe iby'inyubako imbere yuko bemera ikibanza cyangwa ikindi ngo cubakwemo hariho ibyo bategura nk'ama espace vert, ugasanga hariho ibibanza bigenda byubahirizwa kugira ngo ubuzima bw'abantu bushobore kumera neza bazoba aho hantu. Ku vyerekeye mu buterere rero nk'uko nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu yabivuze, ico kibanza ubwa mbere cari categekeranijwe yuko kizojamo ubucafu, ntabwo cari categekeranijwe ngo abantu bazocubakemo. Ngabo kubera yuko abantu bagoye cane, kumbure harimo abafata yuko ari ikibanza coba kigaragara, gaca usanga bubatsemo atangura bubakamo utuzu duto duto, mugabo uyu munsi hakaba harimo n'amazu manini. Kubera rero yuko bacubatsemo bitanyuze mu mategeko, nta kibuza yuko abo bantu tugiye kubavira hasi kugira ngo izo nzu zibomogwe, hanyuma hakorerwa ico gikorwa cari cyarategekeranijwe ahantu, kuko ni mu ntumbero yo kugira ngo abenegihugu bose tubahamagarire kubaha amategeko. Mu gihe rero umuntu yubatse mu kibanza kitari categuriwe yuko cyo kubakwamo, turi mu gukurikiza amategeko, ntituraba ivyo yubatsemo, mugabo twikonforma ku mategeko y'igihugu. Mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru nawe arongera ko agira ati murakoze cyane. Jewe ndicabona c'intambara zabaye ku vyerekeye inyubako ziri hajya ahantu. Ico gihe aho nakora abo twakorana hari indongozi twagize urugendo hajya, mwe muvuga ko hariho amazu gusa, hajya hariho n'ishure rifise niveau ya etage. Aho hantu ico gutangaza hariho nabo babashinga amateka ariko basaba ibibanza, ariko tugiye kuraba dusanga abafundi abahinga bakora mu gisata cerekeye aya mazi atari meza bajya muri sitemu n'abandi batubwira ubumara buva muri bijya bicafu n'inkurikizi mbi zishikira amagara y'abantu, harimo n'indwara zo ku rukoba, indwara zo mu bihimba by'ihemero, ku buryo hariho n'abakozi bakora muri ico gisata nyene kubera ko kutikinga ariko barahakorera bari bafise indwara udashobora kuvura. Ivyo rero byarabaye ku buryo bavuga bati nyabura ni muhave, mugabo hakaba abandi banana. Aha ni kuva mu 2019. Rero ikintu gikomeye cyane gose mu byo gutunganya intwaro ni ico no kwita la prise de décision, gufata ingingo ifashwe igashigwa mu ngiro. Biragoye kumva ko twaba dushika ku monoka zoza mu gihe tugifise abene gihugu biyemerera ubwabo yuko batunzwe n'iyarara, gutungwa n'iyarara, gutungwa n'ubucafu. Urumva uyu bucafu gatungwa n'ubucafu, ukaba ubucafu nawe uri ubucafu, ukavyara ubucafu, ukavyara ubucafu. Ni ukuvuga yuko mu ijambo rimwe tuba dufise ingorane nk'abantu bafata ingingo. Ku bwanje nasaba nk'abaje intwara muri ibyo gice ko bofata ingingo kugira ngo abantu ntibasubire kuja muri iryo yarara, kuko urumva yuko aribo banyina barayazana baja kurondera ibyo barondera yo mugabo ahanini ni akarambaraye baja gukwega. Nyakubahwa umushinganji w'amagara y'abantu avuze ati ingwara z'ivyaduka zikunda gushika zivuye kwisukurike, umugwayi wa mbere ava muri kiriya gice, mugabo abandi bariko baratora ivyo bicafu n'ibiki bakubwira yuko atangorane, mugahajya barazifise nuko bativuza canke baje kwipimisha. Ntushobora kumbwira ko uzindukira iminsi 2, iminsi 3, iminsi 4 utonda hajya ahantu uhema bizijya mpemu hajya ahantu ukavuga ko atangorane ufise mu magara mu mubiri wawe. Nico gituma nibaza yuko tuza turagira ko rimwe na rimwe biragoye, mugabo tugafata ingingo ariko hatitira hagenda hakazoja iyo miduga itwaye imicafu nabo nyine bagafatirwa ingingo yuko bagenda bikingiye, abatwara amashira hamwe bakabambika ubufukamunwa, bakabambika amabotine n'ibindi, hanyuma hakazibigwa kugira ngo abene gihugu bareke kuja gutoragura ivyo bintu, kuko urumva ko ntitwoshobora kuma duhimiriza mu gihe hariho abantu baja guhiga ingwara iyo ziri
bugaca bagaca bazizana mu masoko hajya bagiye kubyo bagiye gutora bazoja kubitora babishwera mu masoko ibindi hari n'ababijya hari n'ababikoresha ibindi ni ukuvuga yuko hajya tuza turagira ko rimwe na rimwe tugafata ingingo rero nizere yuko mu byerekeye kumenyesha amakuru naho nyine harakwiye guhimirizwa cyane rwose yuko iyo arara ntibyatawe si bigiye gushingurwa kugira ngo bize bikoreshwe kandi ntibyatawe kandi bibaye ngombwa twoshiramo n'iyindi amaproduit kugira ngo tubirane trop toxique peut-être kugira nyene nta bundi buhinga kuko dutegerezwa gufata ingingo zituma bene igihugu bakingirwa kuko nitwa turakingira bene igihugu mu gihe twobareka ngo bashobore gushikira aho hantu hari amayera batora ibintu bisubiza mu miryango nico nagombye guterera murakoze yego murakoze cyane reka twumvirize hano ku mugwa mukuru wa politike naho Igitega ingene bimeze hari mugenzi wacu Donatien Nduwimana kubijanye n'isukura mu gisagara ca Gitega kuva aho hafatiwe ingingo zo guhana aba n'abandi bata imicafu ariho hose biragaragara ko mu gisagara ca Gitega hariho icyahindutse aha twavuga nko mu mabarabara usanga hamwe hamwe hakubuye ahandi naho habarashashe amabuye ariko nubwo biruko abanyagihugu twaganiriye barakenguruka ukuntu isuku n'isukura yifashe mu gisagara ariko bakavuga ko akiri byinshi bibuze naho komine yakoze ibishoboka ikajana aho baza barashira imicafu ivyo bikoresho bavuga yuko bikiri bike ziya kubere bazanye nizo dushima cyane kugira ngo ndabona yuko mengo ziradufasha cyane kuza cyata mu bucafu kujanye hari amategeko yasohotse kujanye n'abantu biherera aho babonye hose cyane batamucafu hariho hose wowe amategeko yazi ayo mategeko ndayazi muga mu Burundi biragoye urazi gituma bigose n'ikindi agisigurire ngaho nyene ishambere na mbere nta matoilette akwiye ahaye baba bafata inkaje kwishamba kasha nka toilette zisika zinga sivyo ahariho hose uravyumva none ucuvuga ngo isuku byo bimeze gutega ni ukuva kubiba mukunye kubijanye no gusuka imicafu ahatariho canke kuyiherera aho bitagenewe abene gihugu bo mu gisagara ca Gitega twaganiriye bavuga ko hakwiye gufatwa ingingo zindi zijanye no kubaka ubuzu bw'ubwiherero ku mabarabara canke ahandi hantu abantu bashobora guhurira ari benshi none nyimba ari cyo leta yoba yarashinzwe ikacimuca amande kandi leta yategerezwa kubaka itwarete canke sinzi ko umurenganije no kuba utamurenganije ikindi twiboneye nuko mu isoko nkuru ya Gitega bishika aho bata umwavu usanga wabaye mwinshi ku buryo abahakorera bagira ingorane biruzura neza twese tukabura aho duhonyoraho inzira ibicafu byayifisuku ibaze rero nk'abo badandarizaho ibintu byo kurya n'iki ejo niho twabonye komiseri w'isoko acaho agomba kuba nawe byaramumaramaje akaba ariho yayihamagaye ikindi cyatumye mu gisagara ca Gitega hasa neza ni ingingo iheruka gufatwa yuko uwari wese imbere y'aho akorera atezwa kuhakorera neza Yagomeye reka tuje mu Rumonge naho hariyo mugenzi wacu Phineas Ndayishimiye nawe atubwira uko bimeze Bimwe mu bibanza biri mu gisagara ca Rumonge twashoboye kugendera ni ku gituro c'imodoka ziva mu gisagara ca Rumonge zerekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu ku mweha w'uburovyi wa Rumonge kw'isoko nkuru ya Rumonge kuri amwe mu mashure n'ibindi bibanza bihuriramwo abantu benshi ico ivyo bibanza bihuriyeko n'ubukene bw'amazi meza utuzu twasugumwe ndetse hari naho turi ariko atasuku tugira biturutse kuri ubwo bukene bw'amazi ashobora kumara iminsi 3 gushika ku ndwi atabonetse ku mitumba imwe igize zone Rumonge ku mweha w'uburovyi wa Rumonge hahurira igice kinini c'abantu baba mu gisagara ca Rumonge bagiye gusuma nta kazu kasugumwe kaharangwa kuva amazi y'ikiyaga Tanganyika aduze bamwe mu baharangurira imirimo bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike nk'uko uwo murovyi abivuga kibazo ntantu hariho aho bo barateguye kugira ngo bashire amatwarete nk'ahantu yo bari naho bari hamahera hanyuma mu ngo z'abantu naho birashika kuko ugiyeyo bashaka kwirukana kuko nta tekanizo ryavyo bo barabitekanije leta nuko yoraba igakora ibishoboka byose bwa mbere irondera abarovyi aboze barituma kugira ngo bigende neza kuko
kuko ahantu hari abantu benshi kenshi akunda kuzana ibintu vy'ingwara zitandukanye kugira ngo abarovyi abahadugura abarangurira imirimo yabo kugira ngo nabo nyene bagire boroherwe ku kazi kabo ariko barakora byo bavyiza. Uja ku gituro c'imodoka hibonekeza amacupa ya plastike mu miserege ndetse n'ibikono vyashizwe hamwe hamwe mu gisagara ca Rumonge bikaba vyuzura, ariko komine Rumonge ikaba igerageza gukuramwo iyo micafu ikoresheje imodoka. Ibindi bikorwa komine ikora nuko yashinze mu migwi y'abakenyezi ku mitumba iza irakora ibikorwa vy'isuku. Kubijanye no gushira mu ngiro itegeko rijanye n'isuku n'isukura, bamwe mu biyunguruza bava mu gisagara ca Rumonge bemeza ko atabibanza vyategekanijwe mu gushira mu ngiro iryo tegeko, na cane cane kubifuza kwihagarika bari ku rugendo. Iyo bifashe nk'urugendo urumva umusonga ari gufatira aho nyene ugeze ukavuga ati shoferi hagarara nihagarike aho ubonye kuko uri ku rugendo niho hagarara. Kenshi iyo turiko turafata ingendo tugenda mu muduga turakuhunze kuhura n'ibibazo by'uko umuntu ashaba kwihagarika kwibarabara, kandi urazi iyo umuntu afashwe n'ingwara bene iyo ategetswe kubwira soferi akabwira ati soferi hagarika ayamanze kwitunganya. Ikindi giteye amakenga abene gihugu kubijanye n'isuku n'isukura n'amacupa yo mu bwoko bwa plastike atabwa ahariho hose mu gisagara ca Rumonge, rimwe akazibira imiserege mu gihe c'imvura. Bamaze kubona ingorane zijanye n'igisata c'isuku n'isukura muri komine Rumonge, baratunganije imigambi yotuma Rumonge kiba igisagara gisukuye nk'uko vyemezwa na Augustin Minani, musitanteri wa komine Rumonge. Kuva aho nyiricubahiro umutambukanya nyiricubahiro mu gihugu cyacu Burundi yaza mu Rumonge mu mwaka wa 2024 utanguza politiki ya zero deshe muri komine Rumonge, twaciye twifata nkama turashaka umugambi rero wo gusukura igisagara, aho tuko tugerageza kurondera uburyo bwo kuvyaza umusaruro iyo micafu yahuri duhanze. Bimaze gukorwa rero, cyambere novuga nuko bamaze gutegura novuga politike yo kwegeranya no guhingura imicafu, tumaze no kwipresenta mbere no hanze y'igihugu. Gira kabiri tuvuga nuko mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo politike tumaze kuronka hegitari 5 aho ikibanza kigiye kwegeranirizwamo imicafu ndetse ntahingurirwe, twacitse depotoire aho naho ni umutumba wa Mutambara. Ikindi tumaze gukorwa nuko ubu mu Rumonge buri mutumba umaze kuronswa ikibanza kweganirizamwo izifata kibanza imicafu, site de transit de déchets. Turamaze gushira amakoperative 8 ni kuvuga mu gisagara ca Rumonge, koperative ku mutumba. Izo koperative dufashijwe n'ishirahamwe Ecocirc na RVA turamaze gutunganya inyigisho z'ukuntu imicafu ayitandukanya. Mbere mu kuyegeranya barayitandukanya, aho mbere bitanguye kwibonekeza abantu batanguye kuyiba nk'ibirya bucupa bw'ubu plastike tubisize hamwe usanga babwivye butwaye n'imicafu tumaze kuyegeranya cyangwa imicafu ibora, hanyuma basanga abatanguye kwitwara kwitabiza. Mwomenya ko komine Rumonge ifise abene gihugu bangana n'ibihumbi 426 n'amajana 928 bari mu mazone 13 nk'uko ibiharuro vyavuye muri Rusasuma iheruka bivyerekana. Mu Rumonge, Fenias Ndayishimiye kubw'urunani rw'amaradiyo. Fenias tumushimire cyane hariya mu Rumonge. Reka dukubitire hariya muri komine Muramvya ni mu ntara ya Gitega. Leonard Habonimana, mwaramutse neza. Habonimana Leonard, mwaramutse. Allo Leonard, sinzi ko mutwumva. Leonard kumbe ntari hafi ku murongo, reka tubana. Mwaramutse neza Gilbert. Leonard, umeze neza? Yego meze neza cyane. Ngaho imuramvya ibijanye n'isuku n'isukura byifashe gute? Aha imuramvya ibijanye n'isuku n'isukura biko birakorwa, ndetse magaze neza na neza ku bwinjiriro bw'igisagara cya Muramvya uvuga Bujumbura, aho biboneka ko bariko ndakumva cyane. Ego aranyumva. Nkaba rero magaze neza na neza ahantu bariko
baranora basasa amabuye nk'uko mbona byabaye umugirwa uri kurashyirwa mu ngiro ahatandukanye nka mu gisagara cya Muramvya no mu bisagara bito bito nka Bugarama, Bukeye ndetse na mu gisagara cya Muramvya. Rero kuva ejo ku munsi wa kane narashoboye gushika muri komine Kiganda muri zone Rutegama na Gatabo aho naho nyene mu bibanza bigaragara bihurira ko abantu benshi usanga baragerageje gusukura. Umusantere wa komine Kiganda twaganiriye yaravuze ko mu ngingo yamaze gufata harimo gusukura kwibarabara rikuru rija rihuza imigwa mikuru ya politike n'ubutunzi aha kuri komine Kiganda hakaba bibonekeza byari bunguru byo gutamwo imicafu bita pubera iyo ngo akaba n'ihangiro bihaye kugira ngo isuku n'isukura bitezwe imbere. Ariko ngaha ngarutse ngaha ku mugwa mukuru wa komine Muramvya abantu babona ko bihutiye guhindura ishusho rya komine Muramvya aho biboneka yuko isuku ryibonekeza. Ego nkaha muri kano kanya ndi kumwe n'abatumire batatu. Abatumire batatu harimo abenegihugu babiri, umwe yitwa Nico Ndindiriye Salvatore, uwundi nawe yitwa Dieudonné Hatungimana. Ubwa nyuma ndaza kubaha musitanteri wa komine Muramvya ababwire ibijyanye n'isuku n'isukura hano muri komine Muramvya. Reka rero ndabahe uwitwa Salvatore ari ngaha Muramvya ababwire uko asanzwe atunganya igisata cy'isuku n'isukura kuko yabizejwe na musitanteri arongoye komine Muramvya. Salvatore turakuramukije. Namahoro? Amahoro cyane. Alo Salvatore. Namahoro? Jeni twagicho ishake Salvatore ni jewe yakuba musitanteri yajejwe igisata c'isuku n'isukura. Aho bigeze nifatanije nawe kuko yarabihagazemo cyane ku buryo adufata no mu mugongo cyane. Yego turakumva. Turakumva cyane. Nitwa Nshesheke Salvatore. Nkaba njejwe isuku n'isukura mu gisagara cya Muramvya. Yego. Igisagara aho uko kimeze ubu uye ni fatanije nuko cyari kimeze muri aya mezi 5 aho tugejeje igisata cy'isuku n'isukura meze neza cyane. Nubuhe buhinga mwakoresheje Salvatore? Kuko ubu userutse mu gisagara urabona yuko harahindutse ubu tugeze ku ntambwe ishimishije. Ubu turiko turondera ingene kinjura gata tukinjira inyuma y'igisagara kugira ngo turabe abenegihugu ingene bariko batitunganya kugira tutunganye neza. Sinzi yuko mutwumva ubuzu bwa tugumwe gukorera neza ku mpangu zabo ibyose turiko turabikora ubuye turi mu mazu y'inyuma y'igisagara. Hanyuma rero ikintu kitatworohera naco ni nk'ibibanza bihuriramo abantu benshi nk'ikibanza ca parikingi. Nyakubahwa musitanteri yaratwemereye neza yuko aratubwira ko tworondera ahoja intuza akazu ka sugumwe ka ubwiherero bw'ikizungu. Turiko turaharaba twarahatoye. Urumva rero asanzwe dufata mu mugongo cyane ariko araraba ingene twobikora. Amazi meza yaramaze kuyashyiraho ku mabarabara bimeze neza. Hanyuma ikintu kikiduhanze muri bya bibanza avuze by'amu bantu benshi ni ibibanza by'amashure kuko hakoranira abantu benshi. Ikiduhanze rero ni cyerekeye amazi kugira ngo
baronga ingene bashobora gukorera amasuku muri rya ntuvuye muri burya buzu bwa sugumwe ariko ibindi kubera babishobora atantambamyi babigirira turaheza tukabahimiriza bigakorwa neza. Murakoze. Alo hakitubereye intuza mu gisagara ni ikintu bita abatware turaronka ahantu ingene abatware nziza twoshobora gutunganirizamwo bababo bagiramwo naco nyene nyakubahwa musanteri komine ya nziza ya Muramvya ariko aracirukamwo kugira arabe yuko urakoze cyane tukironka. Urakoze cyane tugushimire sinzi ko mutwumva irakuye amatara arimwo ubuzu bwa sugumwe burimwo kiretse gusa utuntu duto ndiko ndumva yuko batatwumva bobo tubashimire cyane hariya muhinga bw'ivyuma badufashe kugira ngo tubashimire cyane murumva yuko bariko baritunganya hariya muri komine ya Muramvya kumbe bobo turabumva mugabo bobo ntibatwumva hanyuma ariko kandi murumva ivyo bariko barakora kumbe mugenzi wanje reka duce tuja Ingozi naho hariyo Jean-Marie Ndayishimiye nawe atubwire ingene bimeze. Abanyagihugu muri komine ya Ngozi baremeza ko iryo tegeko rijanye n'isuku n'isukura bagigishijwe kandi baritahuye mbere ngo bagishijwe uhereye ku rwego rwa komine gushika mu rucimbi tugize iyo komine bakemeza ko bariko barikurikiza. Kuvuga ngahaye ku mutumba cyane cyane amakosa ajyanye n'iby'isuku ntitwavuga yuko ari menshi cyane mugabo nta mwonga uburi sato bidahizwe ibyo tubona ngaha ku mutumba n'abantu ushobora gusanga bariko baranywa tujya tuyoga tuba turi mu ducupa twa plastique gataye aho oye ni babandi rero usanga birengagiza ibintu mugabo rero abajejwe intwaro kuko basizeho ahantu tujya tuntu baza baraduta ati imicafu utagataye ngaho hantu niwe ahanishwa n'amande n'ihadabu ritegekanijwe umuntu ataye umucafu ahariho hose. Kuva aho bitanguriye yego kabisa ntibisa nuko vyahora hanyuma gatonyi hari ahantu abantu nyagihugu bahora bihagarika umukuru w'isagara yababwiye barabihanije hari abo bamwe bagiye barahana iyo basanze barenze amategeko ubu baca babwirabwirana kabisa ubu nta muntu usanga ariko arihagarika ahantu atari. Turabizi ko cyane kubera amanama aravugwa amanama ajyanye n'iby'isuku n'isukura abakuru b'imitumba baratwigisha baremesha kiyago bakatwigisha yego mu bisanzwe bijyanye n'isuku turabizi ko cyane no kuvuga amande twarayumvise uretse ubu ko ntocamenya kimwe ati gitigiri niki icyaya amande mugaye ibyo by'amande twarabyumvise yuko umuntu azihagarika mu gisanze bategezwa kumuhana umuntu anywereye itabi mu bantu bategezwa kumuhana umuntu ataye burya bubuni banyweramwo agataye hariho hose atagashikirije umudandaza akamuhaye bategerezwa kumuhana. Nubwo biri uko hari abandi bavuga yuko nubwo bavyigishijwe bimwe bidashoboka utuzu twasugumwe rusangi ntiturategekanywa hirya no hino na cyane ahegereye ari n'abantu. Inyubako ntizikwiye kuko nk'akarorero nk'ubuje ngaha ku mugwa mukuru wa zone ni ikibanza kigenerwa n'abantu benshi ariko nta buzu bw'iherero buhari bushobora kwakira abo abantu hamwe usanga bagiye mu bisanze abandi bagiye mu mihana yego abajeje intwaro nibahimirize babwubake ku mabarabara nk'umwe kera barabikoze kandi bigakunda yego babikore mu kivi rusange ibintu bizotoka nta kuvuga ko ari ibintu boshiramo amafaranga nibahimirize abanyagihugu babwimbe babapimira imetero tahazo barakazo kasugumwe kandi mugafate neza uko mufata neza ivyanyu. Ku ruhande rw'intwaro musanira komine ya Ngozi amenyesha ko iryo tegeko bagigishije uko bikwiye ndetse akavuga n'ingingo bihaye kugira ngo rimenyekane eka akavuga n'ibyo bakoze kugira ngo isuku rishike mu ngiro mu bisagara. Ndikuryayo akemeza ko abatakurikije iyo ngingo yagiye arabaca amande. Iwe nako turarisigurira abo turongoye ndetse turanarimanika haba ku mabiro atandukanye y'amazone no ku biro vya komine Ngozi turariha n'abakuru b'imitumba kugira nabo bazoze bararisigurira bene igihugu babo ndetse ngaha mu gisagara ca Ngozi twatanguye no kurishira mu ngiro tukaza turaca n'amande abatari bake bamwe bararishize mu ngiro hari abandi bigira basinda bibazwa ugasanga uko ingingo ifashwe ntibaciye bajana nayo
nk'uko nyine iba yafashwe. Hariho abantu usanga badatahura ingingo iba yafashwe n'intwaro, bamwe bakabigira nkana canke abandi bakabigira kubera kutamenya, ariko turagerageza kwigisha umwenegihugu mu bisanzwe no kwamizako, turagerageza haba mu manama zaraba, haba mu biyago tugirana n'abenegihugu, turagerageza tukabasigurira, twari bibutsa kenshi kuko ikibazo c'isuku muri komine Ngozi murabizi ko twagize icacu, ndetse twarashizeho n'amakomite ajejwe ivy'isuku n'isukura ku mitumba yose no mu makartier, hanyuma turashiraho na komite ya komine jejwe ivy'isuku n'isukura. Ubu naho tukaba duheruka gusinyana amasezerano n'ishirahamwe Ecover Burundi zojejwe kwegeranya imicafu yose isanzaye ngaha mu gisagara ca Ngozi no kuyunguruza bakayijana kuyibika ahatekanije ico gikorwa. Muri komine ya Ngozi Jean Marie Ndayishimiye, muri komine ya Ngozi Jean Marie Ndayishimiye kubw'urunani rw'amaradiyo. Arakoze cyane Jean Marie n'abagenzi bacu bandi. Ego rero reka tugaruke hano muri kino kibanza turimo tugerageje kumviriza ikibazo c'amazi n'inyubako z'ubuzu bwa sugumwe mwagerageje gutanga n'umuco cyane, ariko kandi hariya ku bituro harigeze kuba havugwa yuko imodokari yari yose yogendana igikono cyo kuza barashinguramwo ico umuntu akoresheje kigahera. Uno munsi tuje ku mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu byajejwe birimwo. Mbega ejo turiteguye kubona abapolisi kwibarabara basaba ivyo bikono kujya basaba uranga muntu abene gihugu canke kujya bavuga bati zana ya nyabutatu mbura sanganye? Ego Gilbert ngerageje kukunganira ibijanye no kugendana bijya bikono bitabwamwo imicafu, hari aho babivuze yuko usanga no kumabarabara bidakwiye kumbura ariho hava bya bintu byo gutagaguza imicafu mu mabarabara. Byo bimeze gute? Hari ico muriko murabikorerako? Murakoze cyane kuri ibyo bibazo, ariko imbere yo gushaka kuri ico kibazo mu nkundire ngira ico mvuze kubyumvira bene gihugu batanze. Hariho ijambo abateka kuri gukoresha ngo leta dusugumwe nako ngo twasugumwe leta nagira mbwire bariko baratwumviriza yuko muri izi mpinyanyuro nshasha izi reforme turimo zavanye amakomine uko yangana akaba 42, amaprovinsi akaba 5, amazone akongerezwa akaba 151 n'imitumba ikaba myinshi. Ni mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Muri iyo ntumbero rero ikomine ubu nayo irafise leta. Muri komine hari amadepartema 11 aserukira ministeri zose. Ubushikiranganje bwose hajya muri buri komine buraserukiwe. No kuvuga rero ko abo bantu 11 bakoranye ibibazo vyose barabyegeranya muri komine. Icamazi w'amazi abahari, ivy'inyubako uw'inyubako barimo, intwaro babarimo, iterambere rusange babarimo. Donc zija ministeri zose ziri ibujumbura na hani Gitega zose mu komine uyu munsi ziriho. Murumva rero ko ibikorwa bya leta byose birakorerwa muri komine. Shaka kuvuga iki? Ibi bintu by'isuku n'isukura navyo nyene bitegereza gupangirwa muri komine nyene. Muri komine niho babona bati aha ibibanza birakenewemwo twasugumwe, ibibanza n'ibibanza rusangi ni ku isoko, hama bakicara ya leta yo muri komine ikavuga iti dutegeza gupanga isuku n'isukura uko. Ariko ku mashuri si leta izoza, umuyobozi w'ishuri ategeza ibyo byose ku ishuri tubarigiramo agakazu ka sugumwe. Nizire kuwa mbere bawufata umuyobozi w'iryo shuri hazovuga ngo leta ngwize kumwubakira akazu ka sugumwe. Isengero niyaza ko bagira iryo shengero ari paruwase, nta bantu ntibazoza kuvuga ngo komine nize kutwubakira inuze na kare. Hariho n'umunyagihugu yaje kubidutomborera neza ati twebwe abanyagihugu naho bo tubwira bati ni muyikoreye mu kivi rusange, uwo munsi nyene ako kazu ka sugumwe karara kuzuye. Murumva abanyagihugu bakeneye ababaje imbere, izo ndongozi, iyo leta iri muri komine nije imbere abo bene gihugu, hanyuma ibereke icyo bategereza gukora.
naho ubundi ho mwumvise yuko hamwe n'ahatari hake baramaze kuryumvira itegeko kandi bariko bararishira mu ngiro. Abo nabo bigira basinda bibazwa nibo turiko turabwira uyu munsi rero tugira duhe ikiringo ca nyuma kugira ngo uzosubira kuva ngo yigize sinda bibazwa ya mategeko acabafata. Hanyuma rero muti mu mamodoka iri tegeko rihari mwumvise ivyo rivuga, dushaka ibyo bibanza public, ibibanza rusangi, aho hantu hose hari ahantu bahurira hashobore kugirirwa isuku. Mu miduga mwumvise ko buriya hariho ingingo muri rya tegeko ryabwirizwa ivuga ko no kwasamura utipfutse ku munwa bagucangisha amande, kwasamura aho nyine utipfutse ku munwa canke ngo ufuke izuru canke kwayuza ugahemera ku bantu utafutse umunwa, burya muri iri bwirizwa naryo nyene rirabihana na cyane cyane muri iyo miduga. Ivyo rero ni bukebuke nitwabona ko bikenewe n'ingingo ziherekeza ko muri itegeko birimwo, ntaho tuzoba twitegeko tuzovuga tuti ubu naho mu mabus harageze yuko muca mubishiramo, ariko twubahirize rino iri hari bivyanditse hama tuzoba tugenda bukebuke gushika naho ibi vyanditse muri iri bwirizwa vyose bizoba vyagiye mu ngiro. Mwagiye muravuga yuko mutazoca mugira ko mutangisha ayo mande hazobanza hakabaho ikiringo co guhimiriza abanyagihugu, ariko hari aho twumvise umenga baramaze gutangura gutangisha amande, murabizi? Abo n'abakurikije itegeko nk'uko riri nyene uko mwambonye nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane yavuze ati ryasiwe itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ati kandi handitse yuko riteza gukurikizwa guhera iryo tariki yende rishire ku mukono. Ni ukuvuga barikurikije nta kosa bakoze. Iki gikorwa turiko turakora nuko twabonye hari ibigaba. Iyo hataba ibigaba ntitwarinda kubikora. Iyo baca barikurikiza uko riri nta ngorane. Ariko hari habavuze yuko hari intambamyi zituma bidakunda yuko bashobora gushira mu ngiro iryo tegeko. Izo ntambamyi rero nico twavuze tuti itegeko riraba ibisata byose by'igihugu. Bavuze ivy'amazi, bavuze ubuzo bwa sugumwe. Ahari ni hahane tuba tuti muri iyo misi heze n'abajejwe intwaro ntibavyumva neza ko iri tegeko ari ryabo. Ngo baje ngo barongora bene gihugu hama babwire bati igikorwa iteza gukorwa niki. Ubu rero twakangutse twese iri tegeko turigira iryacu twese, abatwagwa twese ribe iryacu. Izo ntambamyi amazi twavuze yuko hari ibiko birakorwa kugira ngo amazi azoboneke kandi hariho n'ibimaze gukorwa. Hanyuma ubuzi bwa sugumwe nabwo mu ntwaro baje hamwe barabe aho bukenewe babushireho. Kuri ico kijanye n'ikibazo c'ubukene bw'amazi hariho amashirahamwe yigenga usanga ariko arakora imigambi yo kugwiza amazi bakoresheje bimwe byo kuyacisha mu kuzimu canke imishwarara y'amazi. Mbega leta yoyo uwo mugambi ntishobora kuwukorera ko kugira ngo ishobore kugwiza amazi? Murakoze cyane. Leta nta na kimwe idashobora gukora ku neza y'abanyagihugu. Ibishoboka byose yayikora ku neza y'abanyagihugu. Abo bikorero twabo baterereye ni vyiza, afatanikaje na leta ni vyiza, ariko ibishoboka byose leta itegerezwa kubikora kugira ngo abanyagihugu bashobore koroherwa. Nico gituma ari muri gisata c'amazi nukuri n'inguvu ziriko zirajamo byinshi kuko na leta irabona ko ari kibazo. Hanyuma kuri babandi bakurikiza ati ikiringo nabivuze uyu munsi iyindi bitangura niyihimiriza hazoca hakurikira indwi zibiri zo gushira mu ngiro. Ni kuvuga ubu nataraharura hahandi kwibarabara ahaharure. Nibaza ko atawufise itongo bizosaba indwi zibiri kugira ngo azobe yahejeje kajya gace ko kwibarabara. Ubutaratunganya imbere y'inziwe atunganya, ubutaragira akazo ka sugumbu bakameze nabi agatunganye neza. Itariki 6 rero nibaza ko indwi 3 zizoba ziheze niho babandi bajejwe isuku nabo mu ntwaro bazoza gucamana. Ngira mwogenda mubahaye n'umuco kuhakorera ahegereye ibarabara bitandukanye no kuca bahiyitirira kuko kuhakora ari umuntu yoca yamboga aho yateye ibigori mu itongo iwe nako gace kari kwibabura gace gateramo ibigori. Oya no kuhaharura
vyonyene ko haguma ari rusangi, itongo rigarukira hakurya y'ibarabara, hajya rigarukiriwe muga kajya gace kari hagati y'ikaburimbi ibarabara na rya tongo ryiwe ni rusangi, mugabo ategerezwa kuhaharura. Ega hari abantu benshi harashobora kurangwa n'isuku rike kandi bivanye n'ingene igitigiri cabaye umurengera ugereranije n'icari gitegekanijwe. Ngoma garuke ku mushikiranganje w'ubutungane mu bijanye n'amabohero, usanga hariho amabohero haba hafise ibitigiri vyategekanijwe, mbere n'ubuzu bwa sugumwe bwategekanijwe bivanye n'igitigiri kizohaba. Ubugarutse usanga hariho amabohero afise nyororo umurengera ugereranije n'abategekanijwe. Mbega nta ngaruka mbi zica zigaruka ku bijanye naho babaye. Aha mbere tuce twinjira no mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, hamwe muri bwa busho bwo mu makomine bwo ku makomisariya y'igipolisi. Mwebwe ico mwokivuga kwiki? Yaduhere ku mushikiranganje w'ubutungane. Murakoze cyane kuri ico kibazo mubajije. Mu by'ukuri nibyo sagasishwa rumuri turavye mu mabohero menshi yo mu Burundi, ikibazo cerekeye ibitigiri by'abanyororo benshi nibyo birimo, ariko tugerageje kuraba iri tegeko rishasha rigiye kujaho, nibwira n'amabohero birayaraba kuko nkuko biraba abene igihugu bose mu mabohero tugiye gusaba habeho izindi ngingo zizotuma ibi vyerekeye isuku mu mabohero vyubahirizwa, nk'ibi vyerekeye ubuzu bwa sugumwe nabwone basubire babwiteho cyane kugira ngo isuku rishobore kuboneka mu mabohero. Ibi nibyo kubera yuko amabohero acubakwa hariho ibitigiri by'abanyororo yategerezwa kwakira, mugabo uyu munsi ukaba usanga ari byinshi, ariko kandi nk'uko mubizi intumbero ya leta y'u Burundi nuko mu by'ukuri mu mabohero abanyororo bahejeje ibihano bari baciriwe ni ngombwa ngo barekugwe, kandi n'abandi bose batagirizwa ibyaha bikomeye nabone barekugwe. Twibwira yuko ibyo byose tubifatanije n'ingingo zindi zizofatwa kugira ngo isuku n'isukura byubahirizwe. Ibyo byose tugiye kubikora kugira ngo nabo bene gihugu nabo naho boba bafunzwe ariko bashobore kugira amagara meza harimo n'isuku. Murakoze. Reka tujabuke mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano. Murakoze cyane. Icyambere novuga nuko bugira itegeko ntizotuma abantu biyongera mu busho, ko ubwa mbere ho mwabonye ko atanamwe handitse gufungwa n'amande gusa. Mugaca avuze ko muri ryabwirizwa ibwirizwa ryo rirategekanya n'umunyororo. Nabahaye akarorero kuri ya ngingo y'amajana 218 itekanye umunyororo w'amezi 2 uja kuri 6. Turiko turavuga no munsi. Uyu munsi itegeko rihari rivuga ko mu bisanzwe amaparike akoranye n'abujyabusho bategereza kuza baragenzura buri munsi canke buri minsi ibiri, bakagenzura bujyabusho, bakaraba abantu barimo, bakaraba abantu bashobora gusohoka, bashobora no kuzoza baritaba mugabo bari muhira. Ikibazo rero nuko ngira ngo rimwe na rimwe niba ari kubura umwanya cyangwa ngira ngo usanga batevye abantu gasanga bagwiriranye muri ubwo busho. Ntibishobora kugabanukira ku rwego rw'inyamiramabi bitaraduga hejuru. Inyamiramabi kavuga iti ndabona ko twobugabanya yo kwikomine n'akarorero. Biragabanuka kubera yuko abantu bose rega bafashe singoma ngo baje mu gasho. Anu kuza turaraba nabo n'abategereza kuja gufungwa abaribo, hanyuma hagafungwa abakenewe kuko baja mu busho. Aho rero niho tuba turagerageza kugabanya, ariko nihaza yuko nyamiramabi sizo zituma abantu bagwira mu busho, ahubwo ntawe bakora amakosa batuma abantu bagwira mu busho. Ariko intumbero nziza ico tuma bagabanuka nuko boza barakorana na parke, hanyuma abategeza gusohoka bashitse uko bamaze gushikayo inyamiramabi nishaka kumusohora wenyene, kuko yamaze kubwira parke yuko yazanye umuntu aho, ni kuvuga ko parke niyo imukura muri ako gasho. Iri tegeko rero ntirije kubongereza, twizera ko atanu uzofungwa mbere, niyo twifuzo cyacu ko ata muntu yozofungwa kubera iri tegeko. Nibarishire mu ngiro n'aya mande ntawe tushaka ko acibwa, nta nahamwe bateganije muri budget ya leta kubyo twovuga tuti leta irayakeneye, nta nahamwe yategekanijwe. Ariko rero n'ibyabandanya tukabona hariho abantu benshi bigira abasiga bibazwa
twibaza yuko tuzohava dufata izindi ngingo wikore. Egome nk'uko mubivuze amakomine nibyo ikibazo aragifise mu minwe kandi abenegihugu mwumvise yuko bari ku kivi kuko burya itegeko rya mbere ryatangiye gusohoka mu kwezi k'umunani ni ukuvuga ikivi barafise aho bakigejeje abataratangura abataragira icyo bakora twabahimirije uyu munsi hanyuma kandi n'amakomine yavuze ibyo ariko arakora birashobora gushika ukazosanga mu ishigwa mu ngiro y'iri tegeko kumbure amakomine arakeneye uburyo bwinshi burengeye ubwo batategekanije mu mapetebeya yabo ni nacyo gituma iri tegeko ryashyizweko umukono n'umushikiranganji w'ubutungane nawe nyene kugira ngo aho ingufu za komine zizoba zananiriwe leta ku rwego rw'igihugu izoshobora gushigikira amakomine nko gushyiraho nko kwimba nk'ibikanivo binini binini bitwara ubucafu cyane ibikorwa binini binini byo gushyiraho amazi byo kwimba amazi nk'uko musanzwe mubizi biriko birakorwa ndetse no mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hariho umugambi munini turiko turategura tuzoshikiriza vuba umugambi iba nk'isi yose kugira ngo badufashe gukora ibikorwa binini binini amakomine adashoboye nk'ibikorwa bizoba bikenewe mu mashure mu mavuriro bijanye no gushiraho ibibanza binini binini byo guturiramo imicafu n'ibindi kandi ishyirahamwe ubuha naryo nyene ni ku rwego rw'igihugu rizofasha mu buterere kugira ngo hashobore kuzitirwa kumbure hazoba hakenewe uburyo bwinshi bushobora kurengera ikomine mu ngingo mperekeza rero twashaka tumenyeshe yuko igikorwa kidahebewe mu makomine gusa n'intara ahubwo no ku rwego rw'igihugu tuzobandanya dushigikira ibikorwa binini binini kugira ngo iri suku twese twahagurukiye rizoshobore gushirwa mu ngiro hanyuma sinzi ko nobandanya nkenguruka twebwe nko ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu by'ukuri turakengurutse iki gihe kubona leta yarafashe mu minwe ikibazo c'isuku kuko twebwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu twahora tuguma tugwana n'ingaruka mbi zijanye n'isuku rike ugasanga n'uburyo bwose twarondeye buriko buraherera kuvura indwara tutotegerejwe kuvura rero turakengurutse cyane dukengurukira leta yose y'u Burundi turimwo kuri izi ntege iriko iratera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ndetse iriko iratera intwaro ku ntege iriko iratera ndetse ibisata bitandukanye kugira ngo ikibazo c'isuku gihagurukirwe muri iki gihugu biri no mu migambi mikuru igihugu gitezwa gushikako muri uyu mwaka twafashe ubutegetsi dushinzwe gutunganiriza ibihugu byose byo muri Afurika muri uyu mwaka kubera ni nacyo civugo cy'uko dutegerezwa guteza imbere isuku mu bihugu byacu kuko ahatagira isuku nta buzima ahatagira isuku nta terambere Egomeye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu namwe n'akaye kamo mutera baba abanyagihugu babajejwe intwaro kuva ku rwego rwo hasi kugira ngo iryo tegeko rizoshobore gushirwa mu ngiro neza tawo rikandamije. Murakoze cyane. Ku banyagihugu twashaka kubasaba yuko iri tegeko barigira iryabo cyo kimwe n'abajejwe intwaro. Twabonye yuko abantu bose mu gihugu turafise uruhara mu ishirwa mu ngiro ry'iri tegeko no kubahiriza aya mategeko. Ku rwego rero rw'intwaro tubasabye yuko baba hafi ubwa mbere na mbere babanze bahimirize abene gihugu aho bataramenya iri tegeko bamenye yuko iyi ndwi izohere ahantu hose gushika mu mihana yose yo mu gihugu cy'u Burundi iri tegeko barizi. Hanyuma rero abanyagihugu nabo ntibigire sindabibazo ari igihe ushobora gusanga umuntu afise akantu ari kanyweshamwe amazi akagata ku ruhande umubona ukavuga uti ibyo ntibindaba
hari n'igihe n'ayo mazirantoke twavuze bayajugunya hariho abantu bariko bararaba, ntibiyumvire yuko ejo ingaruka zizoza kuri twese. Ni ukugira rero denunciation, gutunga agatoke abo bantu bose baba bariko barica aya mategeko, kugira ngo dukosorere hamwe, kugira ngo twese tugire hamwe atawusigaye inyuma. Ku bajejwe intwaro twabonye ko hariho ibishobora gukorwa ku rwego rw'umutumba, hari ibishobora gukorwa ku rwego rwa zone, rwa komine, rw'intara, ibirengeye intara rero navyo igihugu, leta ku rwego rw'igihugu iri ngaho kugira ngo nayo isahirize muri ibyo bintu biba birengeye urwego rw'intara. Ari nacyo gituma no mu basinye abatewe umukono kuri ino tegeko harimo umushikiranganji w'ikiga cya leta. Aha no kugira ngo ibizoba birengeye komine, intara, hama rwego rw'igihugu mu kiga cya leta bace baraba ukuntu basahiriza. Ni nk'ayo mabarabara, ariko icyo basabwa abo bajejwe intwaro basabwa gutanga raporo hakiri kare. Ibarabara nimba ricitse babona ko harimo ikinogo, ntibarindire ngo icyo kinogo kizoba imetero 5 kizokwanduruke kibi kilometero, aho kurikora ritwara umuriyoni umwe cyangwa 500,000 tuze gusanga tugiye kurikora ritwara amamiliyaridi. Nibabe hafi rero abanyagihugu aho babonye ikibazo gishobora kurenga ari nk'igihomoka gishobora guteza ingorane mu gihugu, abona bati ku mwego bw'umutumba ntitubishobora, batanga raporo muri zone muri komine, hanyuma ibigeze mu ntara babona yuko urwego rw'intara udashaka gutora icyo kibazo babishyire ku rwego rw'igihugu. Abanyagihugu rero bumve yuko iri tegeko rituraba twese, ntibigire basinda yibazwa, abazorica kubiri baze barabadomako urutoke kugira ngo tugende muri ya monoka zoza twese turi kumwe. Murakoze mu kurangiza kandi reka tuje ku mushikiranganje w'ubutungane. Mwebwe mugira muti uno munsi rero ntimuzirengagiza uzogarariza rino tegeko. Murakoze cyane. Itegeko ribaho kugira ngo ryubahirizwe n'abene gihugu bose bo mu gihugu, ico ni ngombwa ngo barundi twese tubitahure, kandi niba turi muri vision ya 2040-2060 ni ngombwa ngo twumve yuko hategerezwa kuba inyifato nshasha yihinduka yo kugira ngo amategeko yubahirizwe. Hari ikibazo kimwe cavuzwe n'abene gihugu na cyane cyane nk'abiyunguruza binyuze mu modokari, bagenda n'imodokari. Nagomba ndabamenyesha yuko uravye muri ibi bihugu bidukikuje nko muri Tanzania, nko mu Uganda, abashoferi nka kujya hari ibibanza bitemewe yuko umushoferi yohagararamo, n'umuntu akeneye kuyihagarika cyangwa akeneye kuja muri toilette, turakwiriye kuja mu ngendo yuko hariho nk'amasitasiyo ayacuruza ibitoro baba barategekanije ivyerekeye ubwiherero. No kuvuga nk'umushoferi atwaye abantu mu modokari arabe ikibanza nka sitasiyo iri hafi yiwe aba ari yahagarikamwo abantu kugira ngo bagende, donc kugira twevite yuko abantu bagenda hari hose mu ibarabara. Uretse n'ibyo hariho nk'ama supermarché, ayo nayone aba yarateguye ubwiherero. Nibwira yuko twoja muri iyo ntumbero kugira ngo nabunguruza abantu bumve yuko hari ibibanza batemerewe n'ubwo umuntu yomusaba, mugabo mu gihe abona imbere yiwe hari ikindi kibanza yoshobora kumuhagarikamo, byose bikagenda neza. Ibyo navyone byoshobora kudufasha. Jewe rero nk'umushikiranganje w'ubutungane ndatumira bene gihugu bose ko tuja mu ntumbero yo kubaha amategeko y'igihugu. Iri tegeko nk'uko babivuze ni itegeko rizofasha igihugu kugira ngo kirushirizeho kumera neza, kandi rituma abene gihugu twese ku ngero zitandukanye, abo muri administration, abo mu butungane, abo mu gipolisi, twese dushobora kuja hamwe kugira ngo iri tegeko rishobore kuja mu ngiro. Ndashima rero cyane, tukizera yuko rigiye gutuma hariho byinshi bihinduka, mugabo kandi abazobandanya bigira sindabibazwa, mwumvise yuko hategekanijwe yuko bazocibwa amande, abo nabo ubutungane turiteguye kugira ngo tuze tubashire ku murongo. Murakoze. Ego murakoze namwe. Umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru, namwe mwiyemeje ko mugiye gukora gute kugira ngo abanyagihugu bashobore kumenya ibijanye n'iryo tegeko, na cane cane ibijanye n'ingaruka
z'ubutagira isuku aho baherereye. akunganiye gatoya amezi 6 yatanze umenga ni menshi hazoba hameze ugwiririzwa rwamaze kuba rwinshi mbega ko guhanura ari ukwamiza ko mwebwe nk'ibimenyesha makuru mwamaze kubona ko uno mugamba ari wo guhagurukira ko kugira dushikire imbona kazoza nta kintu mbona muzogenda murakora haba ku kwezi canke mu mezi 3. Egome twavuze yuko amezi 6 ari ugusuzuma muri rusange ingene izi ngingo zashizwe mu nzira zashyizwe mu ngiro mugabo hagati aho ntico tugenda ngo turyame murazi ko urara gukumenyesha amakuru bwa mbere ari ukumenyesha amakuru hakaba no kurera canke gukebura canke kugira inama abantu abene gihugu hamwe no kuba batuma bahema neza mu mutwe rero ibyo dusata byose ko ari bitatu tubikoresheje mu guhimiriza bene gihugu nta nkeka yuko bazomenya aya mabwirizwa aya mategeko bakayagendera hanyuma kandi tukagira twamenyesha yuko hariho n'ibihano bitekanijwe gushira ko nuwagararije ko ashobora no kuja mu bibanza umuntu atifuza kujamwo harimo n'ubushu bisigura iki rero turafise ibiganiro bica ku maradiyo n'amateleviziyo bisanzwe bikurikirwa n'abene gihugu benshi nibyo teza gucishamo ivyo biganiro kugira ngo abantu babandanye biga kuko umurundi nukwama umuhimiriza no guhoza ko na cyane cyane yuko ari ibintu bizanire neza ukubaho kwawo neza rero mu biganiro hari ibiganiro bya karobwenge byatumara nirungu harimo microprogram hari ibiganiro bica mu maradiyo atandukanye berekeye amagara y'abantu naho nyene tuzokora n'ivyo bimenyesha makuru kugira ngo nimiburiye buri nko ku mezi 2 haba ikiganiro cerekeye ivyerekeye isuku n'isukura kugira ngo abene gihugu bahimirizwe hanyuma bongere birinde kwisanga bariko baratozwa amande kandi hari inzira nziza yo kuyirinda ni kuvuga yuko rero twebwe ku ruhara rw'iwacu twamako iradiyo ntizima zisigaye zivuga amasaha 80 ni kuvuga yuko uwo mwanya wose kubera ari himirizwa ryatanguye kubera ari kampanye numva ko ni nka kampanye kandi bandanya gushika tubonye neza ko abarundi bamaze kwiha igicapo cyuko kugira ngo dushike kuyimbona kazoza ari uko duhera kuri ibintu bito bito isuku n'isukura ndetse n'abajya abantu bubaka mu bibanza biraziza kubakwamwo hari abantu barenze uburimbi hari abantu bafata inkombe barabara bagaca kubita ko mindo sutenema agaca tudakwinzu hejuru akibagira ko ejo umugambi w'igihugu ushobora gufata ingingo y'uko iryo barara ryagugwa rimaze kwagugwa acagenda gusaba umuzibukiro ntabazoronka kuko azoba yararengeye akarimbi leta cyo kimwe n'abo bose baja kubaka mu bibanza bimwe bimwe kuko turamaze kubona yuko hari abantu bihagira amatongo ya leta bakihagira ibintu bya bene gihugu mvuze leta ucumenga ni kwakunda abandi bose bayivuga bijya n'ibya bene gihugu bose rero nta muntu n'umwe arekure kwihagira ibya bene gihugu n'iby'igihugu n'ibya bene gihugu bose ari naco gituma guhimiriza ko iwacu kugaragarira mu biganiro ducigiza buri munsi kandi bose bariko baravyumva bose bariko barabikurikira nibaza ko utavyumvise uyu munsi azovyumva ejo utavyumva ejo mu biganiro byose hirya hirya azovyumva ni uguhoza ko ni intumbero y'igihugu kugira ngo dushike muri yambo nakazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere naho nashaka gushika twebwe guhera uyu munsi tutanguye uwo mugambi tuzobandanya twihe amaperiodicite twihe ikirango tuza turakorera ko ibiganiro tuza turasubiramo kugira za niyinde za tumara nirungu canke bya biganiro byose abantu bakunda gukurikira kugira ngo babigire umwitwariko wa buri munsi nozoheza tugatera imbere murakoze cyane reka rero tubashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro cyariko gica